yuko atari amategeko bitofatwa nk'amategeko byo gukingira abanyagihugu babakingira ihonyabwoko. Ubushakashatsi igihe twariko turabukora nuko twahereye ku kibazo cy'uko by'ukuri ibijyanye no gukingira abanyagihugu mu kugira byemezwe nk'itegeko byaciye mu rwandiko twita mu Gifaransa resolution y'inama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta bihurikiye ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ubwo rwandiko rukaba rwemeje mu mwaka w'2005. Rero muga kubera ibintu biciye mu rwandiko bene ubwo bitemerwa nk'amategeko ashobora gufata ibihugu, nyuma yo kugwemeza haciye hatangura kuvyuka impari hagati y'ibihugu ndetse n'impari hagati nyene y'abashakashatsi. Bamwe bakavuga ati none vy'ukuri ivyo vyemejwe vyofatwa nk'uko ari itegeko, kandi kuri bamwe ati ko tubona umengo ni ibintu abanyaburaya boba baragerageje gushiraho kugira barondera ukuntu baza guhungabanya ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere, ni kuvuga le pays en voie de développement. Hanyuma rero je mfatiye kwizo mpari niho nakora ubushakashatsi kugira ubwa mbere mbanze ndabe by'ukuri ibivugwa yuko vyaba bifise ishingiro. Mu byo nashikirije nerekanye yuko by'ukuri ivyo bivugwa yuko atari amategeko bitofatwa nk'amategeko byo gukingira abanyagihugu babakingira ihonyabwoko, ibyaha byo mu ngwano n'ibyaha by'agahomerabuntu by'ukuri n'itegeko, kuko bisanzwe biri mu mategeko atandukanye yemejwe kuva kera, yaba yajanye no kuntu ingwano zigenda, yaba yajanye no kurwanya iby'ihonyabwoko, yaba ayajanye n'ivy'agateka kazina muntu muri rusange. Hanyuma turavye no mu nyifato ibihugu vyagiye bikora, turabona yuko ibihugu bitari bikeyi mu mvugo no mu ngiro vyemeza yuko abanyagihugu bategereza gukingirwa kugira ivyo vyaha ntibabibakorere. Rero iyo bitabaye nico kibazo mumbajije habiki, iyo bitabaye by'ukuri, iyo amategeko adakurikijwe, muraje yuko hajaho yuko ubutungane bukurikira uwo ari we wese atayakurikije. Urumva ibihugu rero vyigira sindabibazwa birashobora gukurikiranwa imbere y'isentare mpuzamakungu iri lahe bita Cour internationale de justice, ntayihuriye na yayindi bita Cour pénale internationale. Yo ishirahamwe ishobora gukurikirana ibijanye no kutumvikana kuri hagati y'amaleta. Natanze akarorero yuko nk'akarorero dufatiye hafi Afrika y'Epfo, murazi yuko iheruka gushikiriza iyo sentare Cour internationale de justice ikirego kubiriko kuvyariko bikorwa na Israel muri Palestine. Murabona by'ukuri nta kutumvikana kwa politike canke ku vy'amategeko kuri hagati ya Israel na Afrika y'Epfo. Mugani Afrika y'Epfo ishingiye ko yaba Afrika y'Epfo canke Israel byose vyemeje amasezerano yo kurwanya ivy'ihonyabwoko. Ayo masezerano nayo akaba ategekanya yuko iyo igihugu kibonye yuko hari ikindi gihugu kiri muri yo cyo kiko gikora imyifato idahuye nayo, kirashobora gusaba iyo sentare kugira ifata ingingo ibwire ico gihugu kihe kwifata ubutane makona karoro ntanze kuvyerekeye. Ndetse n'amashirahamwe nyene mpuzamakungu nayo nyene nerekanye yuko nayo nyene bibaye ngombwa mu gihe asanzwe afise icyo yategereza gukora bigaragara mu mategeko, hanyuma ntagikore kubera kwisamaza, hanyuma ivyo vyaha bikaba arorera, ayo mashirahamwe arorera kandi byari gushobora guhagarika, navyo nyene birashobora, ayo mashirahamwe nayo nyene arashobora gukurikira. Abantu bobo murabizi yuko baca barenguka muri ya sentare, bashobora kurenguzwa muri ya sentare lahe bimwe sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Ariko nayo nyene
yo nayo ikora mu gihe amasentare yo mu gihugu ataco yashoboye gukora kugira iyo abonye yuko amasentare ataco ariko arakora hanyuma ico gihugu kikaba cemera amasezerano ayishiraho carayemeje kirimwo nico gihe iyo sentare ica ikora. Rero iyo igihugu kitayemeje Conseil de sécurité des Nations Unies ibonye yuko byukuri ibintu biriko biraba bikwiye yuko bija muri iyo sentare irafata ingingo ikabirungikayo. Muri Sudani twarabibonye niko vyagenze kuko Sudani ntiyari muri mwayo masezerano ashiraho iyo ntuze iyo sentare naho yari yarayasinye mu Burumba ntiyayemeje burundu. Na Libya kwaruko nyene barabonye umugwi ujeje umutekano ashirahamwe mpuzamakungu warafashe ingingo yuko ibyariko bibera muri Libya na Sudani iyo sentare ishobora kubikurikirana ku buryo uyu munsi hariho amadosiye yuguruwe kandi abandanya kuri kwamye aha iruhande muri Kongo ba Thomas Rubanga ba Jeremy Katanga murazi ko baciriye imanza muri iyo sentare bivanye n'ivyo bakoze mu ntambara ngaho muri Kongo. Kurujanye n'amashirahamwe nayo yigenga nerekanye yuko mfatiye kuvyabaye kuvyashikiye ishirahamwe Total n'ishirahamwe Inecol ayo mashirahamwe abiri yararengukijwe imbere y'amasentare yo mu Bubiligi no mu Bufaransa no muri kuvyerekeye Total hanyuma kuvyerekeye Inecol hari muri Etats-Unis babazwa ivyo bakoze mu kwifatanya n'abantu bariko barahonyanga agateka kazina muntu mu gihugu ca Birmania hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 bariko barubaka ya mashirahamwe ariko akoresha ibikorwa byo kubakwa umuhora uca mu bijya bintu by'ibitoro n'ibindi nivyo muri make bavuga ku bijanye n'ingaruka iyo bamwe n'abandi abajeje gukinga ataco bakoze.